te dis à tout, je te disais à tout, yeah, yeah. Je te dis à tout, je te disais à tout, yeah. Je te jure, on fait ça la courenze. Mon ex, c'est date jendi busy, ça c'est time, pas de son mot wanje, salive ziwe zikeneye rifti. Yo, dear ex, umviriza iyi verse, kuba ntari kumwe nawe ndashima mana thanks, wambabaje kenshi kumbe wishakira cash, Munkunda ndumwe kumbe mu gahinga ufise benshi. hey, nari ngumye ariko iwawe nararekura, ntaco wansaba hama ngo ndeke kugikora, ariko cuhitamwo kunyicisha amarira, Imana ishimwe cane kuko ubu sinkigukumbura, ahubwo burya wasonze atari ndero. Salut guys, muraho, murakomeye. J'espère yuko meze neza, muguwe neza, mushimana nko natwe dushimana muri BI. Gloria Munezero kuri micro. Nkaba ngarutse ku nshuro yindi ni ikiganiro Tutafanyaje, ikiganiro tuganira ku bintu bibaho, ibibazo abantu bashobora kwibaza muri societe, umuntu wari we wese, hama tukagerageza kurondera abantu twoshobora kuganira bo mu domene yose kugira ngo dushobore kuronkera inyishu y'ibibazo bimwe bimwe. Ndabaha ikaze rero, hama mube kumwe natwe kugira ngo mushobore kubona n'abantu tugira tuganira. Ikaze kuri BI TV. Murakoze. Mumeze neza. Mushobora ndamukiriza abantu banje. Hello bakunzi ba BI, mumeze neza. Twe ni sawa. Okay, nawe? Abakunzi ba BI mumeze neza. Turabaramukije cyane aho umwe wese atumbereye. Nashobora kubidondora, ni ryambere tubakiriye kuri micro. Iyo umuntu ari ryambere ndamwakiriye kuri micro, ndamuha umwanya agashobora kwidondora abamwumviriza kugira ngo naho muzwi, kugira ngo nabo batabazi bashobore kubamenya. Duhere ngaho. Aho mushaka. Je amazina yanje nitwa mfise. Hama amazina y'umuziki nitwa MT. Nanje amazina yanje nitwa Niyonkuru yani Jobel. Akazina k'umuziki ni Yanji. Yeah. Okay, Yanji. Yan ikikiro ndovye ninde? Niyonkuru. Musanzwe muririmba, muherutse gukora indirimbo Dusmo, abantu batayizi mugende muyirabe, indirimbo imaze ukwezi igiye habona, nibaza ko atacumbeshemo. Mwa mwatanguye kuririmba ryari? Twatanguye kuririmba mu mwaka uheze 2022 hari muri août. Hama niho twasohora indirimbo yacu ya mbere yitwa Amonex. Twayikoreye hariya i Makamba kubera niyo dusanzwe tuvuka. Hama karirimbo nyene twakoze mu bintu nyene byo kwiryohera tu. Hama nyene feedback dusanga iratuvyariye umusaruro. Yani kugira mwiyumvire kuririmba ngo Amonex ku myaka mufise nk'icyo mwagikuye genre muramaze kugira aba ex none mwe. Bon, novuga ko vyatuje nkuko nyene titre y'indirimbo bashobora kuyitora ata uko nyene simplement atawe ntuze. Mugabo baririmbye nibaza ko mugira ama inspiration kugira ngo urinde uririmba ikintu, ushaka kuririmba ikintu ata inspiration ufise birabaho. Yego birabaho cyane. Uririmba ata inspiration. Nkajyari. Nk'ico gihe ca Amonex twararinze ata inspiration. Ivuga gute Amonex irimo ubutumwa buhe? Mwari mushaka kumubwira iki? Twaratanze message ku bakobwa, twayitanze ku bakobwa baheba abahungu, ugasanga n'uwo muhungu ntibimuvuyeko, muguga usanga aramuhevye kandi amuhevye fu ibintu bisa nabi, usanga rero Leo kira ngo umuntu akwevye fo agizene genre no kubukiza ico kintu uramaze kugira umuntu mukundana haba akaguhera. Nta narimwe murakundana n'umuntu. None wumva genre ubimenya gute ko yoshobora kuba. Turafise abagenzi baradubwira ingene biba bimeze, ugasanga urafise nk'umugenzi kwa muzika si kumusanze today kubera yahangayitse. Ugashumubaza rero bimeze gute, kumusaka kubwira ingene ibintu bimeze ko ari umuntu yamuhevye. Ariko kumva kariso urumva ni Amonex mwarivugiye ku bahungu gusa kweko mutiyumviriye kuvugira ku bakobwa. Genre urumva mwavuze ko uri message ari umukobwa yahevye umuhungu. Ni bose hamwe si umukobwa cyangwa umuhungu. Kuko n'abakobwa yarabakozeko. Okay.
naherenga umugabo sinababajije MT ninde MT wavutse ryari wavukiye hehe warize genre uri umuntu ki bon MT navukiye Makamba narahejeje secondaire ubu ndiho nditegura nje kuri university naho. Okay. Wavukiye Makamba ni wakuriye? Yego. Nawe yandi? Bon, nanje navukiye Makamba gusa sinabaye umwanya munini bivanye n'ukuntu amashure abavyeyi ukuntu baba bifuza iyo dutera tuja naje no kera tugusanye naguma nje Makamba muhira sinahibagira bakumugenda abavyeyi niyo bari yego MT umva mwari musanzwe muri generation imwe mwarakuranye mwaguma mubonana ugiye mu mabaka yego hanyuma byo kwiyumvira ko muhava muri rimba na byaje gute byarahuriranye nk'ico gihe nariko ndandika ndavyibuka indirimbo nahise nagakaye deja wari kamwe indirimbo aho wari wiga mu kangahe bon neuvième muri yo wiga yego neuvième carambaza kugakaye nakiki ca ndamubwira carambwira ati ririmba numve ndaririmba acavuga ati tireka rero nshiremo nanje verse hama turirimbe ndamubwira ati ntafo reka tubikora uko nyene bivuze ca turabikora ibintu bica biratubera amahirwe biramera neza. Okay, ico gihe urumva haheze igihe kingana gute ivyo bintu bibaye? Ico gihe nari mpejeje gukora concours hama hari muri 2022 kuba umwe ari mu Makamba undi akaba ari hariya ese byaraborohera kugira ngo mushobore kwiyumvira ko mushaka gukorana igikorwa n'ubuhe bwoba bwa mbere mwigeze kugira muri ko muriyumvira ko mushaka kuja muri industry mukaririmba nyene mukaba mu bantu bagiye ubwa mbere je novuga no kugira turirimba iyo ndirimbo ntitwaririmbye nk'abantu ngo tuje muri industry wapi ni ibintu nyene vyabaye mwaravyutse Jean tubwire iswaha ingene vyagenze uwo munsi ukuntu vyagenze kwanza nkuko yabivuze yarafise ikaye namonye afise ikaye barabara ndamazana wewe kuri kandi hari muri vacances uri kuriga kamani muri vacances arambwira ati wapi hari mistari urumva je nanje rero nakunze nkunda kuririmba ndafise n'amazina baza barantazira kubera abaririmbyi nazo ndasubiramo rero narifuza nanje kwandika ariko naburanye no iyo no bihera rero ca turumva yuko hariho n'umujama wo muri generation iwacu nyene afise studio iwabo muhiri wabo inde nawakorera Makamba yitwa Josan ama chandamubaza tugende none gushira mu mistari rero turiko turagenda mu nzira cha turabona hari akantu kajya akantu zenya ka Dorimbogo sinzi kukivuga kajya nitake kai ka trending kajya rero hari kuntu bagize batanze beat umuntu agakorera ko ga challenge bayihinduye iyi beat nyene baramuririmbisha ijya mu kuri sasa rero cha turavuga twandikire kwa kantu dukora akantu basi twagiye tugomba gukora akantu gatoya freestyle aga freestyle ka 45 secondes urumva natwe du posting hama urumva vyari ibintu nyene vyo mu capture dushitseyo rero umu producer atwakira kubera nawe twarakuranye twariganye no mwisite turamubwira rero twe twagiye twibaza duti tugiye araza gutora tuza gukora nk'izo 45 secondes turavaho tuyitahanye amaduhe ebana tumuhe n'amahera make nyene kubera twavuga sindirimbo yose yabakoreye rero dushitse yaje aratubwira ibi bintu kubikora bisaba ko nkora uko nkorera indirimbo amafaranga nkorera ijya ndirimbo yose nico kimwe kuko niyumvira bimwe nkakora bimwe
ni ukuvuga mwebwe naho mwoshaka mugashaka indirimbo y'amasaha abiri ca ngenda mbandanyiriza ko gusa urumva amahera najyanye twebwe rero twatuzi ngo ni namara tuza kumukura muca musanga deja n'amahera mwari mwibaza sico kimwe kandi umwanya mwari mwibaza byari ibintu nyine urumva byo kuvuga ngo tuza gupostinga dushire ku mastati twiryohere tu 40 secondes na amahera najya nyine muririmba iminota 10 kandi hari umujama wayo twebwe nyene urumva twabona ari ibintu bisanzwe bazi rero ca turavuga nico kimwe tuvuga rero reka dukora ururimbo rwose donc naide mwari mu bifise ko ryari ryambere mugiye muri studio genre basi urumva ni mwenyene mwe babiri ntawe mwabajije ngo nta numwe byaje kuyo mugoroba nyine muca muragera acara bakorera iyo ndirimbo amaze donc Amonex amaze kuyikora bica bigenda gute feedback abantu nyine urumva twaratangaye twebwe nyene kubera twabigize umenga ni ibintu nyene byo kwiryohera turapostinga tubona nyene abantu barayakiriye neza cyane kandi turi bashasha turabibona nyene ntivyari vyahatari gose ariko twarabonye ko abantu nyene babikunze muhira iyo umuntu ariko arakora ikintu ari mushasha aragira ubwoba deja muhira deja ngene bacakira urashobora genre surtout ikintu kija kuri réseaux sociaux kandi uburi uba ufise inyota cyane yo kugira ngo ushobore kubona ico kintu wakoze ingene bimeze mwebwe muri uwo mwanya ukuntu mwiyumva byari bimeze gute twebwe muhira twiyumva urumva kubera twagiye kwisohora tuvuga ko ari ibintu byo kwiryohera ubwa mbere vraiment twababwiye ngo tugiye mu muziki ariko tumaze kubikora tukabona abantu nyene bavyakiriye neza twarabibasikuriye hama nabo baraduhanura baravuga ati genda mu bikorane indero tu ninde ntiwatinye Jean nariko ndabaza muri uwo mwanya natonda yo kwisohoka bakora bakorera mwari mwiyumva gute muri mwe twe twumva ari ibintu bisanzwe novuga ngerageje kwisha kuri ico novuga ntabwo twari dufise kuko twavuga ati okay nayo izoguma muri telefone yacu tukaba ari twe tuyumviriza ni fresh naso ni hangwane nimwe bayikunda batayikunda tugusa nyene twe twumve imitima yacu iryohewe basi no kumva nyene turirimbye twebwe mufise chaîne YouTube au moins choki bari mufise platform bwa mbere twagiye kuyitora mbere twari tubizi vyama YouTube ariko nta nuko twari twifuza gutanga donc la plateforme mwari mufise niyo idea yazanye muntu mu producer kubera twe twigombera ibintu basi byo nta tugatunga muga kabaki wacu nyene mwikota iwacu Jean muri ico gihe mumaze gusohora iyo Amonex uwo mu producer amaze kuyibakorera no yaciye abahaye ide yo kugira nacaravuga ni muyishire ko vraiment muca murayishira hanyuma muyishize ko yaronse genre audience deja byagenze gute yaronse amantu zenye angana gute okay ubwa mbere kubera nawe akorera imakamba twebwe twayigururiye iyo nyene nta n'ibintu byinshi vyari twari tuzi urumva niyo mu Burundi okay niyo mu Burundi yego niyo mu Burundi urumva ubunye indirimbo igiriko doucement niyindi mwaciye mu kwirika none mwahinduye urumva inyuma yo gukora iyo ndirimbo ya Monex kwanza muri iyo semaine ya mbere nyene bace badutumira hari yabaye concert ya Natasha Makamba bace baradutumira natwe tuzoje kuririmba ku ndirimbo imwe turagenda turaririmba nyene ivyo byose twabibona nk'ibitangaro nyene kubera nta nivyo twari twiteze turaririmba hama turavayo ariko acaba mu DJ arasubira aratubwira subiramo iyo ndirimbo turasubira turayiririmba DJ rero uyo mu DJ na basi iyo ndirimbo kandi hari abantu badashobora kuba bari deja ntuzenye mu pise siye muri korerako turashaka kutayizi mutugire akapera basi gatoya tuyumva okay Amonex doucement turaza kwitaka mu mwanya mugabo muhanze mumbwira Amonex yana shaka gutanga watch kukuboko kw'ibumoso nivako mama we this day I have time ndagutumako mama tu me frappes ce jour d'agouter la crampe tu marches le stylet lampé Wallah I am the thief j'ai volé ton cœur et puis toi tu me fais mal je te disais tout je te disais à tout je te disais tout
Je te disais à tout, yeah. Je te jure, mfise arakurenze. Mon ex izidateje ndibize. Savye time, bandesomo wanje. Salive ziwe zikeneye rifti. Aka kana katumye ndirimba. Kazatuma banjana mpimba. Ya turi mu rukundo karatimba. Yeah, karatimba. Bonije nk'inzu yako y'umutima. Yako y'umutima, stop saying my name. Mon ex urukundo rwawe ndanze. Yeah, mufata fu, wibaza ndiso. Akagashumi kanje kabibona ko ndi slow stop. À mon ex, écoute-moi bien ce que je te dis. À mon ex, j'ai déjà supprimé ton numéro. À mon ex, je sais que tu veux m'embrasser. À mon ex, yo. Dear ex, busy verse. Mukoreye ko umuntu antuka brema Kataririmbye verse yiwe. tuka verse tuvuge nawe vuga empty nawe twuvuga nawe vuga ariko nari namufashije none naje ndamufasha nawe yo dear ex umviriza iyi verse kuba ntari kumwe nawe ndashima mana thanks wambabaje kenshi kumbe wishakira cash Munkunda ndumwe kumbe mu gahinga ufise benshi. hey Nari ngumye ariko iwawe nararekura. Naco wansaba hama ngo ndeke kugikora. Ariko cuyitamwo kunyicisha amarira. Imana ishimwe cane kuko ubu sinkigukumbura. Ahubwo burya wasonze atanindero ugira. Kubona ubwo umuti umwanya wawe unyandikira. Ubu rero harageze yuko nawe undondera. Gabanya kwiboma je sinzigera nkwishura. Kuko naramaze kuronka ico narondera. Ntameze nkawe wakunda kunsaba amahera. Nkaguha yose je ngasigara ngaragara. Numwana mwiza afise ingidi z'ubugesera. Arankunda nkamukunda kandi ntiyigera mbanira. antuka brema ibyo bintu byarimwo beef harimo beef entre vous mwebwe babiri harimo umuntu bari bahebye nimumwire mbwira kandi muvugisha ukuri brema si wowe wenyene vrema bivuze n'abandi baravyumva ushaka kumbwira ko waryamye ngo wumvise ngo histoire y'umuntu naho yoba yari umuntu ari hafi yari proche cyane cyabaye ikintu vrema mwari muzi ko mufise ko amakuru menshi kubera nano ko twaryamye Zabitoye ahubwo twari dufise nyine umuntu ari proche nyine basi abagenzi bacu usanga dufise abagenzi bakuze baza bagiye mu bintu vya gutyo rero akakubwira ati ibintu bimeze gutyo akagutera inkuru yose histoire yose ukundi imeze ko ariyo guponda akabwira indirimbo yari renze mugabo nk'ubu ndayikubwira nyene mukavruma ni nziza cane vrema ari indirimbo ya mbere mwatanguriye ko nico gituma urumva n'ubundi muntu yababwiye ngo muyisubiremwo kandi cane hanyuma muca murava hiyo muca muri doucement ite nayo ya doucement yaje gute bo kwanza ukuntu twinjiye muri doucement haciye baradutumiye mu kiganiro ku radio y'Imakamba hama tugiyeyo baratubaza nyene yuko tuba dufise support turavuga na support dufise hama rero haca haraboneka uwo manager wacu yitwa Alan Cool ubu turi muri Alan Cool Entertainment rero haca araca kuri petit frère wiwe DJ Ben haca aramubaza kwanza DJ Ben yaciye amurungikira inuze nta nuko twari tuzi yarasanzwe akunda ivyo bintu vy'imiziki genre cyane mu DJ urumva bari mu DJ yarabikunda kandi urumva n'uwo muri generation nyene ndiko ndakubaza Alan yoba yarasanzwe akunda ivyo bintu kugira ngo petit frère wiwe amwiyumvire ko amurungikira iyo ndirimbo yoba yarasanzwe afise iyo projet yo gusupportinga abaririmbyi cyane yego yarasanzwe ayifise rero uyo petit frère wiwe kwanza niwe yatuvugirije ico gihe nako twari tuzi nako twari tuzi nani aravuga asubiremo rero wewe yibaza yuko twaba turi muri management rero ariko iyo ide Alan Cool yarayifise rero ayimaze kuyibwira uwo petit frère wiwe aca arabona aka video twakoze turi muri iyo radio nako twavugana kabonye ku mugenzi caravuga wa petit ndabibutse mbe barafise management uwo mutipe aramubwira wapi ati rero urashobora kuma tuvugane hama turavugana aratubwira yuko hariho umuntu ashobora
nk'ubu aratubaza ati nk'ubu hagize umuntu aza arabafata mu mugongo hari ingorane turamubwira nta ngorane amaca duhuye uko rero na Alan Cool. Okay. Mbere yuko tuca tubandanya kuri ivyo bintu vya Alan Cool genre vya management nariko urumva muri ico gihe ubwa mbere mwabikora kwiyamyuza nyine nko kuryoherwa kugira nta buserieux ntaki umuntu bamurinjiye muri industry y'umuziki sivyo Burundi nico nari nashatse ko dukorera ko uno munsi consuje kuba muri industry y'umuziki w'u Burundi muri bato nkuko muri parce que biroroshe kuba yo deja naho utoba ufise iyo myaka biroroshe ko muri industry je simbara kuba yo wenyene utari no muri management urumva wenyene canke uri muri management biravana hamwe biroroshe handi biragoye biroroshe iyo ufise euro nk'ama support ariko biragoye cyane iyo udafise support canke ariko ni bon nimba ushobora kujayo nawe wifise wishoboye ni bon ariko biragoye cyane udafise support kabisa kuri iyi myaka yanyu naho deja muri abanyeshuri muri bato muri muracari basinavuga gute imyaka muri miyabaga niko babita mukira bayabaga nkuko muri biroroshe kayana bon ntibigoye gusa safe ko ibintu ubikora uzi uvuga ati ndazi ico ndiko ndarondera ukavuga ati iki kintu ko ndacinjiyemo ndagikore neza ndagishize ku mutima comme ça biragenda neza uvuga ati ndiko nkora ikintu nzi uvuga ati ndiko ndakora ikintu nzi biragenda neza barabafataho sérieux abantu kuko deje urumva nta gihe kinini giheze muriko muraririmba mukaba mwasohoye indirimbo rimwe kuri ntuzenye yanyu bigeze kuri 34k n'amakomantere atari makeya irafise n'ama like menshi urumva ni mwebwe kuri mwebwe murabona yuko abantu babafataho sérieux canke mukoresha iyihe strategie kugira ngo mushobore kuba menyekanishije ibyo mwakoze mwidandaje gute basi mwabigendeje gute Boje nibaza aho tugeze ubu bwa mbere abantu baravyakira neza nama strategie twakoresheje kugira ngo mu kwidandaza je nibaza yuko ari cyo bari gikorwa twakoze hama abantu bakabona ko ari ciza tu natwe tubona biba tukabona zijya ajya ama views ajako iki kimwungutse kuba mwararonse staff ico twungutse gusumba bon ko kare urumva mwarakora kandi urumva mwakoze indirimbo imwe mukora mwiryohererwa gusa muvuga muti naho vyoshika tukaba ari muri telefone gusa tukayitunga mais pour le moment ni batko mutakiri ko murabikora byo kuryoha kuko murinze muronka umuntu abashiramo amafaranga akabashiramo ashiramo uburyo agashiramo umwanya wiwe agashiramo n'abandi bantu urumva ni ikintu kiba gitekezwa kuba kiri byarahindutse ubu rero mwarahindutse byahindutse gute deja duhere ngaho nyine byahindutse gute muri mwebwe muri bon bitezwa kuhinduka kuko muri ico gihe uvuga ati indirimbo nzogombe ndayitunge muri phone bon naho wareka gupostinga nk'ikintu cyari ibintu bisanzwe naho link wareka yawe kuyiha umuntu simple ariko ubu wenda urashobora kuvuga ati okay iki kintu ubuye ndiko ndagikora nka business ndiko ndagikora nzi ico nshaka mfise vision kana kankeneye gushikako akavuga ati okay ntegezwa gukora iki kugira iki kintu ndiko ndafata au sérieux gishike ngaha no kuvuga rero muri ico gihe usanga utegezwa guhindura ibintu byinshi ugasanga novuga ama support menshi mu bantu ugapostinga uvuga ati okay ndashaka support kuri iki ugasanga ibintu biko bigenda neza biraborohera umuntu aronka support ku miryango yanyu deja mu mafamiye nka mama wawe urashobora ko afite murapisa mama bakoresha ama WhatsApp leki barapostinga ibintu bamwe fo Jeno wazana dukora igiteramo ni wa mbere fo abavyeyi rero bacu rero ni bari nibo bafana banyu ba mbere nabo muri famiye ro murafisa abo muvukana barabasupportinga cyane namwe mukabibona mukabona ko muri proud no kuba mufise umuryango ahubwo tweho turabaza byari gituma papa bataradukorera ama challenge
abandi baraho mama mperuka kumubaza ati none wewe iyi challenge ya dusma kabandi bariko we gute bimeze gute shaka challenge ya dusma atakugira gute ugira kangahe wewe muri wawe reka nashobora kuba kiri mu ari kiri jaune je ndifura Antika vraiment mu bantu bambere batekereza ko urumva nk'uwo arakoresha TikTok arakoresha Instagram aragira ibintu byose urumva bari okay ahumva ankore challenge akarisha TikTok Instagram ni intambwe cyane nibaza yuko mama yanje arabyumvise umuraba mukorera kandi mama yanje ndarekanye challenge kwe okay mwako murambwira akamaro ko kuba mufise ntako mwambwiye mugabo mwambwiye akamaro ko kugira genre staff ko gusumba kuba utayifise akamaro urumva nk'ubu ubwa mbere umuziki urasaba amahera menshi cyane twe urumva nk'ubwo twebwe tugitangura nta nivyo twari tubona navyo twabona urumva ariko uko tuza turabikwa niko tubona ko harimo amahera menshi birasaba amahera menshi cyane uburyo bwinshi naho usanga rero abantu bafise impano ugasanga barafise impano ariko bakabura ukuntu rero bakabura babafata mu mugongo rero urumva akarusho kahari uburonse ujya mu muntu azogufasha gushika kubera nimba wahora ukorera imakamba muri studio y'imakamba uyu muntu uburonse nk'ubu twebwe nk'akarorero iyo ndirimbo ya mbere twakoreye imakamba n'amahera twashaka tukayavuga nanga 50 narenga twayakoreye 50,000 ariko ama clip yaho ya Dusma nabo ingira twamahera menshi kuma location yatari mwabuzunguruka mwaraduze babibonye nabonye uko atari ibintu byabaye nayo yagiye mu mafaranga ngawe amahera menshi kabisa kuko urumva audio yakoze noze Joel ngo muri Kuza Music hama video ikora pops ariko urana n'ama location arimo nyene n'ibintu byatwa amahera menshi cyane rero nako ndavuga hari akarusho urumva nkaho tukiri makamba navyo twari gushobora kwishoboza navyo twari gushobora ivyo bintu byose urumva hari akarusho kanini cyane mu gihe ariko rero n'aba manager hari gihe usanga mu gihe muri ko mukorana n'ubitaho natwe bwo turiko turakorana n'ari serie arabifata kabisa ibintu byiwe bafata nk'aba petit frère canke nk'aba urashobora rero kuronka urashobora ni nka famille urashobora rero kuronka na wa muntu rero ugasanga nawe nyene ntari serie basi mu majambo make no wa muntu basi azi umuziki ubwa mbere arazi umuziki carico kuko urumva aba manager bamwe arashobora kuvuga ngo nk'ubu urabona twe turacatangura ushobora kugutora we wabona yo kumenga agiye ebana gushika yora ama miliyoni menshi ariko wewe n'umuntu azi umuziki arazi kwanza yuko aravuga ati kinigiye kwanza cyo kwimenyekanisha hama nimba ari mu nyuma ni fresh urumva hariho n'undi rero agukoresha avuga ati aha ebana ngomba ntangure kwinjira cyane ngomba ngira ibi rero usanga iyo umuntu afise mu manager urumva hari ibintu yemerewe hari n'ibyo atemerewe urumva hari ahantu muba muri invite mudashobora kugenda batabahaye peut-être mutabimenyekanishije ni ibintu n'amasezeraniro mugiranira nibaza ko icanditse kihari sivyo none mugabo hariho n'ikindi gihe usanga hari abantu baririmbye bariko barashwana n'aba manager ugasanga nk'ubu deja muratangwe kuririmba muko muramenyekana muraduze ugasanga ushaka guhindura management cyangwa ushaka guhindura staff yawe kubera ubona yuko umenga hariho ahantu uri kurigeza mwe muzo bigenza gute kugira mwe ntimuri babandi nabo bazoca bagenda babanye umva yarabakuye hasi peut-être umva mwari mufise impano muga yarabashize mu mafaranga muri babandi bazoca bacika nabo bagaca baja mu bindi bagaca baja haba baha peut-être babona umenga birarenze bwa mbere na mbere dusengereye shetani kwanza ubikabe
muribaza ko natwe ubwacu simbona iyo byohera muribaza ko muzokwama muri ko murakorana naho hoze uwo muntu yobabwira ati nzobashiramo niba ari mu manager twangira no sponsor c'est bon dis-moi niwe no sponsor abashiramo amafaranga uronka hariho ushobora kuza bemerera byinshi gusumba amakonsere mudoja kurondera handi uko no kuno muri suko mwebwe bitoba umva iyo uriko bujyanye baravuga ko celebrity iraborera ntubizi cyane mushobora kumenyekana mugacamo abantu bahatari mugacamubwira aho muciye deja murabaye abastanga hanyuma kambere yari Monex makamba barabamenye ubonye mugeze muri Dusmo gahanyi bujumbura abana bo mu muji mugira mutangure mu baya mugaca usanga rero nk'ubunye barabavanye urumva muciye muja muri ibyo bindi muri soko mutogenda urazi impamvu ubwa mbere na mbere twavuye ari kuri Amonex tugera kuri Dusma ni ukuvuga n'uwo mu manager yoba ariko araza ubu ni kubera twaba twakoze Dusma mbere baza kuwe katari yadutoye tugera hari ngo adukure muri Amonex adushire muri Dusma Ibiye nivyo mushobora kuba muri ko muravugereka ngahanye tugasanga ivyumviro bije byahindutse urumva ukuntu bimeze mu gihe twe tuvuga ati okay nese sino bamenyekanye ndi kumwe n'uyo nyene kuko bavuze ati uzoba utanguye kumenyekana niko iki nzobamenyekanye ndi kumwe n'uwo nyene kesa video ke nzobandanya hari igihe ushobora gusanga ahantu urumva urageza ahantu irevre bajya bakorera inyuma baba bari behind ntibamenyekana nkamwe bese byo none arashiramo amafaranga aragirane ivyo akora benshi n'ibyo byaba byabonetse ugasanga abantu bako barahindagura uno musi ari kumwe na naka ejo ari kumwe na naka ejo ari kumwe jo birabaho none nigiki cyangwa arashobora kutanabuzuriza n'ibyo muba mwana asezeranye ese muri soko muzocamo mugumako namwe Jenny baza ivyo vuza vraiment birabaho ariko ni vya bindi nakubwira ni babantu bataba bari seri ariko twebwe turiko turaraba uko bimeze ubunye turi seriye kwete utwembere ko Alan Cool Entertainment yicaye ahantu atagira ubwoba babonye bari ko arabizi turabano y'ubutungane Alan Cool Entertainment Okay, ubu rero Dusma iraje mu ntuze nayo yakiriwe gute feedback mo nabahe baririmbye nuhe muririmbye yagize comment aho bwa mbere ku ndirimbo yayo ubwa mbere haheze amasaha abiri gusa Alvin Smith yari yamaze gushaka commentaire bazaje muzinanye mufitanye imigenderanire nyabaki imigenderanire irahari si cyane gusa nyene irahari donc yaciye urumva imigenderanire kwanza iri hagati na yabe na manager kandi hariho n'igiteramo inyuma imbere y'uko iyo ndirimbo isohoka cyari cyabaye cha Alvin Smith ari imakamba natwe twari kumwe nyine urumva twarabonanye turayaga ari mufitanye contact umva nyene ko yari hari ego urumva rero aragize commentaire abandi nabo hariho ba Frima Boy nabonye muri ya Chris MB Chris MB iyo muriko murabona rero nk'ivyo onye mwe bica biba mwiyumva gute mwibarabara aho muba genre nk'umwiyumva nta biro bibiri bica nk'ibitatu biriyongera kuva nezero biteza ko jana umunezero turaryoherwa nk'abiga nk'uwo baja mu ishuri kazumva nk'ubunye deja nkaje usanga utangura kugenda nyene na démarche muca muhindura muba abandi bantu nyene nk'ubu ega nibyo nyene jo urikuraza uri umuntu ariko araronka basi ariko aramenyekana vuba ku mwanya wanyu nta bwishime bibatera ntaki Jenny baza biraturyohera cyane hajya ukwishima no kuryoherwa biri different wewe wiyumva gute urumva nyene vraiment uryohewe ukumva nyene urishimye ibintu bimeze fresh mugabo hari abandi rero bacaba bagaragata cyabona umuntu watari biki basanga nabo mwahora muramukanya so muramukanya muvugana so muvugana okay bimaze kuba bimeze gutyo onye nikihe kintu mutegura basi gukora kugira ngo mugume kuri yo line nyene muriko genre murongo wanashaka murengaho muriko muragera ubu onye muko mutegura gukora iki
bon novuga ikintu twe tuvuga ati dutegerezwa gukora turavuga ati okay indirimbo ya mbere doucement ko twishize ahabona turaravye feedback z'abantu kuno zimeze turasanze zimeze fresh ikintu cyo tugerageza gukora nukuvuga nko mu gikorwa gikurikira doucement ifu ko cha dushiramwe inguvu tugashiramwo namba novuga basi amajambo aremeye nko mu ndirimbo uvuga ati okay aya majambo naririmbye muri indirimbo bayakiriye gutya reka yo muyikurikira nzoshe nshiramwo ayandi ameze gutya baze bayakiriye basi bisumba ku ya mbere usanga bimeze fresh tuce tumera nk'abarangeza turiko turavuga kuri doucement mwayimbwiye yarasohotse yamenyekanye iriko iragenda ni kuri mwebwe aho igeze harabanezera canke mubabona mukiri hasi shanga je nibaza yuko hatunezera haratunezera nyene nihoreka kutunezera bon ukuntu kuri confidence twari twifitiye ubwa mbere ndibaza na mugenzi wanje ntiyarazi ko bizohashika navyo yarazi kwirumva twirumva ni ibintu by'ibitangaza tu uraba nyene uratangara rero mu byagenze gute none mwabikoresheje gute mutatuweshimye kugira ngo mushobore kuba mugeze kuri ajya amavirus ntajya nabonye bige mu mwanya muto nkuko mwabigenje gute hari abaririmbye kuva kera murabizi murafite amatemonyage y'abaririmbyi bakoze bamaze 5 ans bamaze 6 ans hari ababimazemo hari n'abatevye barabiheba mugabo kuri mwebwe n'ubuhe buhinga mwakoresheje bon je nibaza yuko ubuhinga twaranditse twebwe urumva turandika urumva sinovuga ngo hari umuririmbyi ngo hariho ubuhinga bunini cyane abakoresha ahubwo numva biba bikurimo hamukandika hama wanditse ukayisohora iyo ndirimbo rero abantu nibo baca batangura kuvuga ati imeze neza imeze uku rero kuba tugeze kwaje views n'abantu bariko barabigira twebwe nitwava tuvuga ngo turandika gusumba abandi canke ngo hari ibindi bintu by'ibintu byanya dukoresha by'imwe n'ubuntu bw'Imana n'amasengesho menshi okay muri ko muravuga nkuko onye ukuntu muvuga umuntu zenye manager wanyu ukuntu mwe muvugana hagati yanyu c'est comme si munacari cyane hamwe kuko murabizi ko bakunda kuvuga ko amafaranga ateranye sije none nikihe kintu mwiyumvira ko muzokoresha kugira ngo amafaranga ntaza bateranye genre murazinanye mwaratanguranye n'ubu muri ko murabandanya na peut-être muzonaduga naho burya bon peut-être na piscolaire yararibo bo baravukana abaririmbyi benshi tuzi bagiye bararirimba batangwa ari babiri batatu bande ugasanga defo baracanyemo baragize nimwe mwumvira ko bitazobashikiye cyane umwe wese aravuga ati peut-être nzoririmba kandi aceke uko engene ikaranda je nibaza simbona iyo vyohera kugira ngo tupfane kuko ubwa mbere byashikiye abandi nawe uribaza ko namwe byashobora kubashikira yego birashobora gushika satani n'umwana mubi ariko twe navyo twibaza kuko ubwa mbere twe twarakuranye urumva turabagenzi tuja muri nuzenya muri management ni famille sinovuga ngo ni nka business babikora nka business dufata nka famille sivyo rero umva yose n'imigisha tuguma duhura nayo kindi naco ni YM music hajya music ni kuvuga Y ya mbere isigura yani hama ijya M ni empty urumva n'ubumwe kwera n'ubumwe nta n'umwe yashobora kubigira muri genre yo nizere yuko ico kintu muzokigumana muri mwebwe bikaguma uko nyene kaguma biryoshe nk'uko nyene tugirire basi doucement rero gatoya nayo doucement kandi n'umushobora ko kanyene urumva nawe uravyumva mutwiheresho n'abake bari inyuma ya kamera bagiye tangura mwene wacu today is a congé dafashe tami ndaje kuraba keza kanje akakana nitanje inshallah kanyicisha utuje baby gang omeza dites-moi on te danse ndazuranyemeza
ufise uko ubigenza ni neza kezulisholi kezulisholi wanyutamiga ko ndabasumba binshira mu kantu ingo yawe ikangira juju naco nakora nakubonye wanyutamiga ko ndabasumba binshira mu kantu ingo yawe ikangira juju naco nakora nakubonye ndashaka ko dutampebe doucement ushaka ko dutwikani doucement ndashaka ko tujana doucement doucement ndashaka ko dutampebe doucement ushaka ko dutwikani doucement ndashaka ko tujana doucement doucement Signorita kazina keza ni wowe gusa followinga kuri Insta dufate picture duposti Twitter tumeze baba twip natwe ko dutwika tuvazana tuja Elena we mukobwa usumba Elena my everything you make me sing tarara when you need me I go give you banana girl you have to know that you my own niwe gusa shaka can't stay alone call me by my name mubi heavy boy Signorita zo kubera defender wanyutamiga ko ndabasumba binshira mu kantu ngo yawe ikangira juju naco nakora nakubonye dushaka ko dutampebe doucement ushaka ko dutwikani doucement dushaka ko tujana doucement doucement ushaka ko dutampebe doucement dushaka ko dutwikani doucement ushaka ko tujana doucement doucement. Merci beaucoup. Ni kihe kintu mwidifference yako n'abandi baririmbyi surtout generation yo baririmbyi bako bararuka ubundi akantu kiwanyu akabijya kiwanyu n'akahe canke kazoba kahe njo niyumvira ko gategerezwa kuba ku buryo umuntu wese ababonye avuga ati aba anye ni canke akabonye ako kantu akabonye ategerezwa kubona ko ari mwebwe bon ndibaza turashaka rondera akantu nkako okay wavuze kuvyerekeye iki tubidifference umuntu yari karakora ikintu abategerezwa kugira akantu kiyo ku buryo akantu basi novuga gute niba ari ku buryo hari umuntu basi novuga aka speciality kiwanyu nyene agatru kiwanyu nyene mu muvuga mutaka akantu na kiwacu kandi kazoto difference n'abakategerezwa kushiraho difference entre twebwe nabo bandi ariko ari kuvuga ati nimba ari nko mu muziki byose washize hamwe byose reka basishire mu byo mukora nashatse kubaza mu muziki no nyuma y'umuziki basi tubanze duhere mu muziki muri ko murakorera ubwa mbere ikintu cambere kwanza navuga abaririmbyi benshi urazi barabafata nk'abantu badasenga abantu b'abanyavyaha ngira ngo aribo babiremye ibyaha ariko sinavyo kandi baratubeshira kwiga baraturenganya ubwa mbere twe turasenga kwiga okay ico cyambere kigize hanyuma ivyerekeranye no mu muziki petetse ngene muzoza muraririmba ari abaririmbyi baririmba barondera hit gusa hari n'undi muririmbyi aririmba arondera kuba umuririmbyi atanga message agira no kuri mwebwe mwiteze kuzori kuba bimeze gute ubwa mbere bon twe kuri twebwe urumva je novuga yuko umuziki w'u Burundi uteye imbere kurusha ntitwovuga ngo uteye imbere ahubwo uri kuratera imbere ariko uteye imbere kurusha ni byiza cyane rero natwe tworyoherwa cyane bana kujya Yesu yitangiye abana abantu natwe tukabona basi nimba Imana yo duhezagira tukabona ariko natwe kujya abandi bakora ibitera mu bihugu byo hanze bakabashuhira nyene bakaronka amadiri menshi turabona natwe yuko byo tunezera cyane ya naco munganya bon yabivuze byose birakwiye kabisa birakwiye ni nyene no hamuririmbye mwifuza kubona Jean ikintu nkawe kiwawe wenyene iki kintu wifuza kubaho Jean vuga uti je sinova muri ubu buzima bw'isi ntashoboye gushikako sinopfa ntagishitse ikintu mbona muvyerekeye muziki cyane personnellement que ce soit mu muziki canke ikindi kintu bonga kwisi
ibintu abantu twifuza ibintu byinshi mugabo hari ikintu twifuza ibintu byinshi nta n'umwe atifuza amahera menshi cyangwa ngo yifuze kubaka inzu nziza cyangwa imiduga ariko turihenda sana je nko kuri jewe gusa Imana impaye iherezo ryiza gusa yoba ari bo nta kintu mbona cyose umba iherezo ryiza nawe yani bon jewe dufatiye kuri personnalité kuri wawe urumva uraririmba yasura uriko uraririmba petete uzonabandanya canke hazogira igihe ubihagarike navyo mugabo we niyumvira ko uzobibandanya mugabo hari ikintu wifuza kuzopfa ushitseko uvuga uti jewe vraiment Imana niyamfasha nka kurya nari gushobora kukubaza nti hamwe woronka amahera menshi vyatari ikintu wifuza wumva wohera ko bwa mbere niki mugaje nakubajije niki kintu utifuza kuvuga ashitseko kupfa ntashitseko nifuza kuba kupfa ntashitseko okay sinshaka gushaka etape yo guhemuka ntiwifuza guhemuka happy etape yo guhemuka sinifuza kwishikako okay mwakoze cyane je nibaza ko ibyo tuvuganye bimeze neza sinzi ko hari kandi kajambo noba ntababajije bivanye n'ibyo by'iwanyu ibyo mukora mushobora kuvuga hanyuma tukaje turangiza kajambo kamwe novuga haba kuri message na message mushobora kuca muhana babakunda yego nico mwobemerera yego okay ubwa mbere badukurikirane ku mbuga zacu turakoresha Instagram tugakoresha YouTube na Facebook wandika YM Music ibikorwa navyo birahari byinshi cyane badufollowing bagira badupartage baduhanahane kabisa ahantu hose henshi hashoboka kuko ibikorwa inyuma birahari kandi byinshi donc ari ico muri ko murategura gukora vuba byinshi cyane byinshi tuciteke ryari vuba cyane kuvuga vuba ni ryari vuba no kuvuga ku umwaka nizotangura umwaka nizotangura tutaragishira arumvise muri ko muravuga kuri emission muheruka gutanga ariko muri ko murategura hariho featuring korabonye mutegekanya gukorana n'umuririmbyi ngaha mu Burundi bashaka kumumenya ni benshi ariko nkuwo ushaka tuvuge ujya twavuze kuri BT mumbwire mwebwe sinamubwire Alvin Smith no muri ko murategura gukorana nawe nyine canke deja iyo ndirimbo irahari iriko wapi nayo hari ariko iri mu gikoni okay mugabo urumva hari ikindi gikorwa mutegura gukora mwenyene tuzobanza tubaye kwanza ikindi ciwacu turi kumwe vuba cyane kuko twaramaze gushiramo n'amajwi okay yanje nawe vuga nawe ntwari bwatanga ijya message genre kajambo vuga kanyuma nero sezerera ko abantu na message wotanga ku bantu peut-être bataronse amahirwe opportunity baririmba nka mwebwe mugabo bataronse opportunity nk'iyo mwaronse yo kushobora kuronka umuntu abafata mu mugongo canke no ku bandi bantu b'abanyamitahe ico mubatumirira ko okay ku baririmbyi bagenzacu nta gucika intege mabwo mugerageze gushiramo inguvu ni ibintu nakuvuga umugisha numenya aho muhurira natwebwe nakuvuga namba twaronse umuntu adufasha ntavyo twari tuzi natwebwe okay nukuvuga namwebwe ntimuzi ejo ingene hazohameze okay nishatse kuvuga rero kari gushiramo inguvu kagumukora navuga ata kwijijanya imitima ndabihebe ndabigumemwo bigumemwo shiramo inguvu abana ibintu bizogenda fresh hama ikindi baza bakivuze badukurikirane ku mbuga zacu Instagram ni YM Music ni YM Muziki neno cumva mu kirundi ni ye ne muziki Instagram na Facebook naho ucawongera kaga +257 yakwiye hama tukateza imbere umuziki wacu umuziki ndundi kugira ibintu bigume bigenda fresh ibintu ikindi naco abarundi dukunda ivy'iwacu tubiha agaciro
bakunda iby'iwanyu namwe camushiramo ingufu mu turi ibintu dukunda reka nyine ubundi abari ibyo b'abarundi ntako batagira mu gutanga ibyo abantu bakunda ariko bitangaje usanze ugenda ubona bagenda kwirondera ahandi biracana n'intege mugabo urabizi ko atamuntu afose umukunda umwe wese ni machance yiwe yego basi tukagira reka dupfe kuvuga basi ni Okay, ndabashimira cyane mwese mwatwumvirije mwabonye ikintu ntari navuze kimwe muraberewe hanyuma nyene mukomere mukomere mugume mutera imbere twume twabona mushaninga nyene mugere kure cyane sibyo none hanyuma muri thanks so much murabo nyene abo babiri kandi guhemuka vraiment mwambwiye ibintu byanjyoheye cyane ku byumviro ivyo nari niteze mwari kumbwira yuko mwifuza umwe kudahemuka ubundi ko yifuza kwironkera iherezo ryiza en tout cas vraiment ni ibintu byantangaje cyane so donc muri bato mugani muri gito sawa rero umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye